2026. Tuko na mwalimu coach wa Rayon Sport ni Haringingo Francis Christian na nahodha wa timu yake Mheshimiwa Emmanuel. Watazungumza na sisi kwa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili kwa upande wa kocha. Ikibazo cya mbere turi bwibaze mufite umukino ku munsi w'ejo. Ni umukino muzakina n'ikipe ya Al Hilal, ni amakipe abiri anganya amanota, afite amahirwe yo kuyobora itsinda. Mwe mufite na slot, mufite andi mahirwe yo kuba second best loser, let's call it that way. Ariko mufite urugamba rutoroshye kuko mushobora no gusezererwa mu irushanwa. Mwiteguye gute? Murakoze. Ni match novuga itoroshe kuri twebwe kuko Al Hilal yo uko bigenda kose naho yotsindwa idatsinzwe ibitego byinshi ishobora gukomeza nka best loser, ariko twebwe hariho possibility yo gusezererwa dutsinzwe. Rero ni match novuga itazoba yoroshe ku ruhande rwacu. Ni match tugiye gukina twebwe dushaka kuronderamo result, no kuvuga no gutsinda canke kunganya. Al Hilal ni equipe nabonye ikina, ni equipe ikomeye cyane, ni equipe ifite experience, ariko natwe nka Rayon Sport nibaza yuko ubu tumaze gukina match nyinshi, icyizere kimaze kuduga. Nibaza yuko atabwoba dufise, tuzoba turi pre y'umukino kuko uko bigenda kose nabo bazoza bashaka kurondera resultat kugira bashobore gukomeza nka equipe ya mbere mu itsinda. Rero ni match izoba iryoshe, ni match izoba ifunguye. Tuzoba tuje kurondera gutsinda, turabe yuko natwe twakomeza nka equipe ya mbere. Kwa Kiswahili ni match yenye haitakuwa rahisi sana. Ni mechi tunaenda kucheza na timu kubwa barani Afrika. Ni timu ya uzoefu, ni timu iko na experience, na ni timu unaona inafanya miaka mingi iko pamoja. Sisi kama Rayon Sport ni timu mpya, lakini tumeweza kujenga, tukafanya vizuri sana. Muda mchache tukaweza kukuwa na timu nzuri yenye yiko naweza nikasema inapana inapana nguvu zote zenye inaweza kwa pitch. Ni ekipe ya wachezaji wa kingali wadogo. Sasa ni mechi itakuwa iko naweza kusema itakuwa inafunguka. Ni mechi itakuwa inafunguka. Al Hilal kama timu kubwa itakuwa inataka kufunga juu itoke mkundi, ni timu ya kwanza, na sisi tutakuwa tunakuja kufanya nguvu zote tutafute ushindi juu tutoke mkundi kama juu tupate tiketi ya kuendelea. Mnasikia ni mechi itakuwa nzuri, itakuwa nzuri sana na itakuwa iko very competitive. Ibibazo by'abanyamakuru bibiri bitatu turihutisha Inyarwanda. Nitwa Louise Nyamwori Inyarwanda. Coach ushize ubwo ikipe mwari mufatanyije guhagararira u Rwanda ya Pereus yanyagirwaga, mwavuze ko mwahise mujya kuri pressure kugira ngo musobe champion y'u Rwanda, akora ko niwe champion. Hanyuma none ubu ngubu yaranasezerewe, mugiye gukina match muvuga muti nitwe tugomba gukora kugira ngo nibura nkujye gucyakeye cyangwa se dukomeze duheshe ishema igihugu. Ubwo pressure si nyinshi cyane ugereranyije wenda nuko mwari kujya gukina bisanzwe bimeze. Pressure hari nkuko babivuze. Ekipe zose zo mu Rwanda turi mu rugo zose zisohokeye rimwe, nibaza yuko bitoba ari byiza. Nico gituma ubu tuzokora ibishoboka byose turabe yuko twokomeza dusigare nka Rayon Sport ihagarariye u Rwanda muri Sekafa.
nibaza yuko pressure irahari, ariko tuzogerageza kuyimanaginga, si pressure gusa ariko n'intege novuga no kumva yuko dutegerezwa kubikora. Nibaza yuko hariho morale, hariho ishaka biduha, rero ni ibintu byose dutegerezwa kumanaginga kugira turabe yuko twashobora guhagararira igihugu neza. igihe murakoze. Nitwa Olivier Urakumurwa, umunyamakuru wa Igihe. Ndashaka kubaza kapitene. reka tubanze turangize n'umutoza. Umutoza, ekipe iri mu bihe byiza, irimo iratsinda. Iyo urebye abakinnyi ufite, icyizere ubafitiye kimeze gute, ku buryo wumva ko ni ekipe abareba bakwiye kugira icyizere from today until then? Je nk'umutoza icyizere ndagifitiye abakinnyi cyane, kuko na baro Christian ndabazi. Ikindi icyizere mfise n'ibyo bamaze kunyereka mu match tumaze gukina. Twakiye n'ama ekipe akomeye atoroshe, mu gihe gito abakinnyi bashobora guhuza umukino naho bitaraba nk'uko tubyifuza, ariko nibaza yuko icyizere gihari. Rero muri iki gihe gito dukoze, tukaba dusaba abakinnyi bashasha bagashobora kwiadapta muri ama situation, muri competition. Nibaza n'ibyo bintu bya mbere bimpa icyizere. Je mfite icyizere abakinnyi twaguze na groupe nziza, abari bahasanzwe bashoboye kubentegra neza, barabakira, baberekanye n'icyo kugira. Nico kintu gituma ngira icyizere cyane, kuko dufite ekipe nshasha, ariko mu minsi mike nibaza yuko twaba tumaze guhuza umukino, bikaduha rero intege zo kubandanya dukora. Ikibazo cyane mugore kandi aricyo kibaza abafana bo urababwira iki kugira ngo tugere kuri kamara? Nibaza yuko abafana baramaze kubibona yuko turi kumwe, ibintu byose bishoboka. Hari amamaci twatsinze batari bibaza yuko dushobora gutsinda. Hari abacuti banje bari muri Kenya bambwiye ati kocha congratulation, utsinze ekipe za champion zacu aha muri Kenya twemera, ati ebana muri ko mukora akazi kameze neza. Ariko novuga nti ibi byose turiko tubishikako kubera turi kumwe n'abafana. Abafana baraza nk'umukinnyi wacu wa 12 bakaba bahari. Iforme novuga forma abakinnyi dufise n'abafana niyo bafise. Nibaza rero tubandanije dukora turi kumwe ko tuzoshika kure. Rero nashaka ndabasabe kuri match ya nyuma y'amatsinda tugiye gukina, bose bazoze dushire hamwe, kuko ni match itazoba yoroshe. Nabo nyene tuzoba tubakeneye cyane kugira dushobore kuraba ko dushobora gutahukana intsinzi.